Ndabaramukije bene data aho muri hose, amahoro ya Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, mpaye icubahiro data wa twese kubw'uyu mwanya ampaye kugira ngo nganire namwe. Reka dusenge. Haleluya, ndagushimiye Mana yera yo mw'ijuru, ndagushimiye Imana y'ububasha, Imana ikomeye, Imana isumba byose. Ndagushimiye Yesu muri aka kanya umpaye kuganira n'ubwoko bwawe. Ngwino Mana ufashe ibyo tuganira byose bishigikirwe na mpwemu yera. Urakoze Mana, icyo duhungabanya cyose gikurweho mu izina ryawe ryera Kristo. Urakoze kubana natwe mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Bene data ndanezerewe gusubira kugaruka hano kugira ngo tuganire. Hari byinshi byahaciye murabizi, mu minsi yose twariko turaganira na bene data bagomba gushinga imiryango yabo, bene data bagomba kugira ubukwe. Twaganiriye ku vyerekeye fiansaye, tuganira ingene umuntu yorondera umufianse n'urugendo rwo muri fiansaye. Hariho abandi benshi bambajije n'ibindi bibazo byinshi, ariko ntaco tuzoshishikara kubivuga ko nitwaronka akanya. Ariko uyu munsi ngarutse kuvuga ku nkuru iriko iravugwa y'amatora yo muri Amerika, intsinzi ya Trump. Abantu benshi bafise ubwoba, abandi barishimye. Sinzi wewe aho uri ukuvyumva, ariko umuntu wese bivana, hari uko avyumva. Imana ishimwe. Ariko nka twebwe abantu b'Imana ntiturabira mu vyijiji, oya, ntiturabira mu vyijiji. Ariko uko biri kose, warasenze, inyishu y'Imana ikaba yabonetse, ushima Imana. Imana ihabwa icubahiro. Hari abantu bamwe bafise ubwoba ngo none bizogenda gute, abandi bakanezerwa ngo n'umuntu w'Imana avuga Yesu. Ni byinshi, ni byinshi, ariko icyo novuga hano, Yesu yaravuze ijambo avuga ati, hamwe yatuma babigishwa, yabatumye kugenda kuvuga ubutumwa, aca arababwira ingene bakwiye kugenda bameze. Hari igihe yababwira ati mugende mudafise umufuko, mugende ntihagire umuntu atwara imifuko ibiri, ati mugende ko nyene. Ahandi naho yarababwiye ati yamara iki gihe coco n'udafise ikigwanishwa ashora ibyo afise akigure, kugira ngo ntimuzogende ibokoboko. Ayo majambo murayazi abantu musoma Bibiliya. Nanje nje hano kubabwira ivyo Umwami Imana yanyeretse. Umwami Imana yanyeretse ujya munsi nyene atogwa, mw'ijoro ryaho niho nabonye mbona ngo akagwi k'abantu bari mw'ibarabara, mbona bose bitwaje inkoni, bafise inkoni ndende, ibaze nk'abantu nka 8 canke 10, 8 canke 10, bose bafise inkoni. Iraba ingene bisa muhuye n'abantu bose, umwe wese afise inkoni ndende, ibya bikoni birebire. Hanyuma babona bari mw'ibarabara bose bafise izo nkoni. Nandi nabibona ndi haruguru mu murima haruguru. Hanyuma nza mbona tugiye guhura n'umuntu nawe nyene mbona afise inkoni ndende. Caravuga mu mutima nti none jewe ko ataco mfise, uriya muntu niyankubita canke niyagirana je ndamwivunisha iki? Ngiriko ndavyumvira gutyo, nza mbona inkoni nanje hasi, nca ndunama ya nkoni nca ndayitora. Nca ndaragenda turahura na nya muntu afise iyo nkoni yiwe ndende, nanje mfise yanje ndende.
arandamutsa ararengana nanje ndarengana. Nigizwe imbere gatoya mbona abandi bagore babiri bariko barayaga batwenga bimerere neza ariko ata nkoni bafise. Abo bagore barantanga, naratangaye cane ndavuga nti ntimwebwe nimwe mutazi amakuru ariho, nimwe mutazi ko ata nkoni mufise. Erega ubu nta muntu n'umwe agenda adafise inkoni. Abo twahuye bose bari bafise inkoni, mwebwe murabahehe? Mwebwe ntimuzi ko ibintu bimeze. Rondera inkoni, nta muntu n'umwe agenda adafise inkoni. Numva nyene ndiko ndabashwanira mbega ibijujubwa by'abantu, nimwe mwibaza ngo bimeze kwa kundi vyahoze, ntisuko bimeze, nimurondera inkoni. Ndiko ndababwira, mbona ndababwira nshavuye, kandi nyene numva ntangaye kubona yuko abo bantu batazi uko bimeze. Bene data, nshuti z'umusaraba, Yesu niwe azi ico yavuze. Ariko niba uri kurafyina wa muntu witwa ngo uri umuntu w'Imana, iki si igihe co gufyina. Niba utarakira Kristo Yesu wa muntu we, naba neza udahava ucererwa. Ubu ni igihe co kugenda, umuntu akagenda afise ikigwanishwa, ukagenda ufise ikigwanishwa, ukagenda ugavye kwa kundi ba Nehemiya bavuga ngo bubaka bagavye. Iki ni igihe co kubaka tugavye. Imana ishimwe. Wandikiye Abaheburayo hariya mu gice ca 5, hari ukuntu yavuze ngo ariko arababwira ku vyerekeye ivyo kuba abantu bakuze ntibashishikare kumera nk'abana. Aravuga ati birambabaje, ati kubera ati mumaze igihe kirekire mwiga, ati mwari mugeze aho muba abigisha, atariko noneho ati musa nk'abantu bakiri abana bagitungwa n'amata, ati kandi mwari mugeze kurya ibintu bigumye. Aca aravuga ati ayo majambo yarantangaje, kandi ndashimiye Imana kuko Imana yaranyigishe kuri ayo majambo cane. Aravuga ati umuntu w'umunyabwenge n'umuntu w'umugororotsi. Umugororotsi azi gutandukanya ikibi n'iciza. Ariko umuntu w'umwana n'umuntu afata vyose akavangatiranya, ntamenye ati iki ni kibi, ntamenye ati iki ni ciza. Abo bantu turabafise, turababona, ugasanga umuntu yitwa ngo ni umuntu w'Imana, mugabo mu kanwa kiwe haracavamwo ibitutsi, haracavamwo ya majambo yo gukebana. Ntazi ngo ariko aravugira imbere y'abantu canke ariko aravugira imbere y'abana biwe, canke ntamenya ngo mbega ndiko ndabivugira hehe. Ako n'akarorero. Bibiri ivuga ngo uyo muntu atazi kumenya ikibi n'iciza, uyo muntu aracari umwana. Naho yoba ngana gute, ariko niba utazi kugorora ibintu, ntumenye ico ukwiye kuvuga n'ico ukwiye guhora, ntugire ubwenge, kutagira ubwenge, uba umeze nk'umwana. Uwandikiye Abaheburayo yaravuze ati mumaze igihe kirekire mwiga, ariko ntimurakaruha mumenya. Bene data, nshuti z'umusaraba, abo turiko turajana muri uru rugendo, enda nimuze dukure. Enda nimuze dukure, tuve mu bijandijandi. Hari ijambo abigishwa ba Yesu bavuze, bariko barabona ngo ingene abapfakazi b'i Yerusalemu bari babanegirije, batabaraba neza. Baca bagira ishaka bati uko biri kose nimurondera abantu ndwi babizigirwa, mubazeze igikorwa co kuraba abapfakazi. Baravuga bati yamara tweho, abo n'abigishwa ba Yesu, tiyamara tweho tuzoshishikara igikorwa co gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Umviriza,
yavuze ati ntibibereye ko twebwe twota ibyo turi ko turakora ngo tugende kurondera ibyo ku mameza. Ati nimurondera abandi babizigirwa buzuye mpwemu yera. Ngo baca batoramwo Stefano, batoramwo Filipo, batoramwo n'ayandi mazina abantu ndwi ngo buzuye mpwemu yera n'ubwenge bw'Imana. Baca barabazana ngo barabarambika kw'ibiganza, baca barabatuma muri ico gikorwa. Umurongo nakunze n'uwo murongo wavuze ngo yamara tweho, haleluya, ngo tuzoshishikara ngo gusenga ngo no kugabura ijambo ry'Imana. Ubwenge, umva ubwenge rero. Ubwenge no kumenya ico ukwiye gukora n'ico ukwiye kureka. Ukamenya uti iki ni kinkwiye, iki si icanje. Ariko uyu munsi urabona abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abantu ubona ko bari bakuze ariko bari mu bikorwa bitari bikwiye kuba ivyabo. Weho bite mwene data, iki ni igihe co kugenda inkoni. Enda rondera inkoni, ikigwanishwa ukigumane. Ureka kwijajara, reka kwibaza ko ariko vyamye. Ubu nsi ibihe by'ibijandijandi. Senga, hagarara mu gusenga, hagarara mu kwiyeza, hagarara mu ikintu cyose ugende waragitunganije neza. Imana ishimwe. Ati tweho, ati ntibikwiriye ko twoja gukora ibi bikorwa, rondera abandi babikora. Ariko tweho tuzoshishikara gusenga no kuvuga ubutumwa no kugabura ivy'Imana. Niko bavuze, kugabura ijambo ry'Imana. Namwe genda mugabura imikate, mugabura imiceri, mugabure. Naco ni igikorwa ciza. Ariko umwe wese akamenya uko akwiye gukora. Imana ihabwa icubahiro. Nshuti mwene data, ngo mwarize mumaze igihe kirekire mwiga, ariko n'ubu ntimukararuha mumenye shengero ry'Imana. Mbega twarize cyane, tumaze igihe twiga rwose, tumaze imyaka myinshi twiga, n'ibyahitiye byaratwigishije amajambo ishengero ry'Imana. Biteze mbese ibyo twabonye mu myaka iheze ntibyari bikwiye kutwigisha abantu b'Imana, tukareka kwivanga n'ibitagira ikimazi, kwivanga amajambo y'ubupfu atagira ico avuze. Yo mana we, mbese ibona Satani ariko akavurunga igikorwa c'Imana, akavurunga abakozi b'Imana. Wewe nawe bitakuraba. Tuvuga ari ibikorwa biraba abazezwa shengero, wewe bikaba bitakuraba. Wewe nanje turaba Kristo basanzwe. Igikorwa twokora natwe ni giki? Mbega nuko tuvuga tuti ukaca ngaho ugasasiriza ngo ujye niko ameze ibindi mw'izina rya Yesu, hitana inkoni yawe. Turi mu rugamba. Satani ariko aragwanya abantu b'Imana. Satani ariko aratera ishengero ry'Imana. Inkoni yawe ni inkoni yo gusenga. Senga Imana, hagarara ugavye. Mbese ibyo byose wibaza ngo birondera bariya? Wapi, birarondera nawe, kuko nawe uco vyisukamwo. Ukamenga ni wowe wabaye umavoka, ukamenga ni wowe wabaye indazi, inararibonye mu bintu biriya na biriya. Kristo adutabare. Bene data, muze duce bugufi dusenga. Imana itubabarire. Dusenge turirire igikorwa c'Imana. Turi mu gihe ca nyuma. Satani nta kindi agomba atari ugutikiza ubwoko bw'Imana. Abantu bakava mu murongo w'abariko baraja mw'ijuru, bagasigara mu murongo w'abanyedini. Satani nishashaka agomba ko mwebwe baririmvyi mureka mugateka igikorwa co gusenga, mukirukanga kurwanira imikate n'ibindi. Ariko naho mwari mukwiye kubikora, bandanye igikorwa canyu, igikorwa co gusenga no kugabura ivy'Imana. Haguruka bene data, va mu bitabaraba. Ikintu cose gifise nyeneco. Wewe nubona urugo rwawe rutewe, ukabona inzu yawe itewe, si wewe wo kuvuga ngo yo ngo bimeze gutya, ngo byari bimeze gutya. Wewe icikora, senga Imana. Zimya uwo muriro w'abadayimoni, nawe urazima kandi ibikorwa biragenda neza. Imana ishimwe.
nariko ndavuga ngo ni igihe cyo kugenda ari inkoni. Ngaba abo bagore nari ndababwiye, abo bagore babiri nabo bagenda baratwenga bayayata mu nzira, nta kigwanishwa bafise. Uwo mugore ashaka kuba ari wewe, ashaka kuba ari jewe, ariko garuka, hindukira, raba aho tugeze. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo aho muzoba mubona ngo ni amahoro n'amahoro. Uyu munsi abantu bose bakaba ngo abakristo ngo turahiriwe, ngo Trump yatsinze, ngo ibiki n'ibiki n'ibiki, rarararara, baranezerewe. Ariko mbese urafise inkoni? Ko nabonye ko abandi bose bafise inkoni, wewe bite? Mbega iyo wicaye mu bantu uri uravuga ry'amajambo yose, uvuga biriya na biriya, ibyo uzi n'ibyo utazi, mbese iyo ugiye imbere y'Imana wumva bimeze gute? Wumva usenga connection ikinjira neza? Amaraso ya Yesu. Mwami Imana dufashe bene data, turageze, Imana idufashe duhe gukura, iduhe gukura, ntitwame turiko turakwegwa n'ibiteye byose. Mbega ko turiko turafatwa n'ibiriko biraraba abarongozi canke abadukurira, mbese bya bindi vyawe bo uzobigwanana nande? Kuri isuka mu ntambara zitakuraba, zazindi zikuraba uzozivamo ryari? Mwene data, nshuti y'umusaraba, hindukira turirire Imana, dutabaze ijuru, Imana igira neza, idutabare, itabarire igikorwa cayo. Umwasi dufise n'umwe yitwa Satani. Abavyeyi bacu turabakunda kandi badukoreye neza, kandi n'ubu bashishikara kudukorera neza. Izi ntambara zose bariko baracamwo ni ku neza yawe no ku neza yanje, ni ku neza y'ishengero ry'Imana. Rero nutabasengera bizoba bikugoye. Ndabizi turasenga, ariko hamwe no gusenga, fata ururimi naho, fata ururimi, reka gukwiragiza umuriro, reka gushishikara undomeka n'ibyo utazi nabyo, naho wowe ubizi ntawakubariye kugenda ubivuga. Yesu adutabare, Yesu adutabare. Umuntu wese ahagarare mu kibanza akwiye guhagararamo, shishikara gusenga no kugabura iby'Imana. Imana iguhezagire. Diakoni nawe bandanye igikorwa wahamagariwe, muririmbyi nawe bandanye igikorwa wahamagariwe, musenzi bandanye hahandi nyene warugejeje, mw'izina rya Yesu. Umuntu wese ku gikorwa ciwe akibandanyirizemwo. Ndabizi nta rore nimwe mu mashengero yose aho twaciye, nta rore nimwe ihari yo gukwiza inkuru y'ibihuha, nta nimwe, ntayihari. Abo bantu ntabo basengeye, ntabariho. Uwo n'umugwi Satani yishiriyeho, n'umugwi Satani yishiriyeho, kandi abo bantu bakabikomereza gose. Ukamenga ni nka bamwe bakunda amafilime, bakunda kuraba amaseri zikurikira, ngo mbega uhageze ibiki, mbega zamemeze gute, ugasanga umuntu ari mbega bimeze gute, mbega nerere. Mw'izina rya Yesu, wowe data yakubariye gute? Ntusenga Imana? Yakubwiye ngo iki? Usenga gute? Yesu yavuze iki? Dusengera abakozi b'Imana, abo Umwami yadusize imbere, tubaterure ibibagwanya. Ujya Satani abagwanya niwe nawe wowe kugwanya. Bajya bagwanywa ku rugezo bagezeko, kandi ujya nyene ni wafisa n'abandi bakugwanya ku rugezo nawe uriko. None haguruka dusenge, haguruka dusenge. Kandi ijambo ngomye kubabwira, inkoni yawe iri hehe? Inkoni yawe iri? Mbega iyo uri muhira, inkoni urayigumana, ukavuga make, ukaba mu kwirinda. Muri babiri mu rugo, umwe yaduze nawe ukamanuka, ukagendana guca bugufi no kwiyubara. Inkoni. Muri mu nama, ukagendana ya nkoni, bavuze gutya nawe uti ya nkoni iri hehe? Genda n'inkoni, ikigwanishwa cawe, kugira ngo ushishikare gutsinda no kunesha baba dayimoni baza bariyadukiza muri utu na turiya. Aho niho uzogenda unesha. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Bene data, nshuti z'umusaraba, muze duhaguruke. Yesu Kristo araje,
Yesu Kristo araje. Hari ibintu byinshi cyane bigiye kuba muri iyi minsi, kandi muzobibona. Kumbure Yesu niyagira neza ngira ngo video ikurikira basi ndavuga gatoya. Ariko ndakugiriye inama mwene data mu Kristo, zigama agakiza kawe, gumana ukwizera, hagarara mu bwenge bw'Imana. Umaze igihe wiga ariko nizi saha nturakaruha umenya. Umaze igihe kirekire ngo wari ukwiye kubura umwigisha, ariko none uracaramizwa amata. Umuntu aracagusanga mu matiku, umuntu aracagusanga mu busambanyi pe, umuntu aracagusanga mu majambo yo guteranya kabisa n'imyaka wari umaze mu ngoro y'Imana. Umuntu aracagusanga mu majambo. Yesu we, data we, tubabarire. Biteze ugukura kwawe abandi bakubonera hehe? Bimeze mbega uhora uja ahantu abantu bariko baravuga umuntu ukababanguranya utekaye nimo mureke ujya aho siko bimeze, ukabanguranya cyangwa uca wicara nawe ugatera inkuru muri ugashiramwe n'akariyo ugashiramwe gusosereza kugira ngo ibintu bimwe birashuha. Ahubwo bimeze bite mwene data? Inkoni yawe uyikoresha iki? Hitana inkoni yawe, ntushe kugenda ata nkono ufise. Iki ni igihe tugenda turagwana, turi mu ntambara, kandi iyo ntambara tugira tuyirangize, ariko weho nturamenya nuko wamaze no kuyinjiramo. Ndakubwiye mu izina ry'Uhoraho Imana, aka n'akantu Uhoraho Imana yambwiye. Bose bari bafise inkoni, kandi umwe wese yavuze ati none nanje nitwahura n'igikoko ndagikubitisha iki? Bariya bafise inkoni, jatayo mfise ndigwanisha iki? Yesu abahezagire, tugume mu murongo mwiza w'Imana. Tuba abanyabwenge, tumenye ngo birya nkwiye kubireka bikaba byabariye, ariko ivyanje nibi. Babana ati ntibikwiye ko tworeka igikorwa ngo tugiye kurondera ibyo gufasha abapfakazi. Oya, hamagara abandi bakubikora. Bijya ubona umenga ntabyo ushobora, bijya umenga birazitanye. Hari abacamanza babizi babyigiye. Bareke rero bikorera akazi. Bya bindi byose ubona biriko birazunguruka, ubona ntabyo ubona nyine si ibyawe. Wowe senga hanyuma ubandanye. Ugusenga kuzokurinda, ukuvuga make kuzokurinda, ukwiyubara bizokurinda, kandi bizotuma ugumana amavuta yo mu mutima. Mwene data nshuti y'umusaraba, ntihagire kimwe cyo gukuramo amavuta yawe. Rigi isi iragukeneye, n'abandi baracagukeneye. Kristo aragukeneye kugira ngo ahagarare muri wewe, akize bariya n'abariya. None kuri kuronona ingoro y'Imana, kuri kurivanga n'ibindi, ko Yesu akurondeye atakikubona. Garuka nshuti y'umusaraba, garuka bwira Yesu uti Yesu mbabarira, uti Yesu narapoteye ndaje nyakira. Haleluya! Kandi Yesu arakwakira. Yesu arakwakira. Yesu arakuntumye ko ngo fata inkoni, hitana inkoni, ikigwanishwa cawe subira ugifate. Ubu nta muntu ashobora kugenda imbokoboko. Mu buryo bw'impwemu hagarara amagabo. Naho wowe uri kumwe n'inshuti yawe magara, hagarara ufise iyo nkoni. Naho wowe uri kumwe n'umuvukanyi, hagarara ufise iyo nkoni. Kuko Satani agukubita, ashobora guca mu mwana mutoya, ashobora guca mu mukozi wawe, ashobora guca hariya. Ariko urwanunesha. Yesu ni inkoni yanje ngenderako, Yesu ni inkoni yanje ngenderako. Yesu abahezagire, abagirire neza. Umuntu wese mu gikorwa ciwe, kwari ukubakangura. Ndababwira ko kantu umwami Imana yambwiye. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Rero nomero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko tuvugira ko ni shene Habonayo. Imana data ibaha umugisha mwese.
Haleluya, ndagushima Yesu, ndagushima. Mana urakoze kubw'uyu mwanya umpaye kuvugana n'ubwoko bwawe. Mana nyakubahwa Yesu mugira neza, tabara ishengero ryawe, tabara ubwoko bwawe, tabara intama zawe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami subira utwambika ibigwanishwa byo mu kuryo no mu kubavu mu izina rya Yesu. Subira udushoboze Mana kugenda tunesha. Subira udushoboze Yesu kumenya ko atari igihe cyo kwijajara, ariko ari igihe Mwami Yesu Kristo umuntu wese akwiye guhagarara amagabo. Ndabigushimiye kutugiriye neza. Uduharire Yesu aho twadendebukiwe, uduharire Mana aho twivanze n'ibitaturaba, udubabarire Yesu mwana wa Mungu uri hayi, utubabarire aho tuterekanye intahe nziza, utubabarire aho twivanze n'ibitaturaba, utubabarire aho twabaye abantu b'ibito. Amaraso yawe Kristo Yesu atubonekeko, hanyuma abakozi bawe Mana ubashigikire, ubatabare, ubagwanire Yesu, ubatsindire Mana mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'agakiza kacu ubaramire Yesu, ubagirire neza, ubacira inzira muri vya bindi bibagoye Mwami, muri vya bindi biba hanze gitandara c'ubugingo. Werekane kuri umunyembabazi, werekane ku ushobore byose Mana ubafashe. Nabigushimiye Yesu, muntu wese aho wamutegetse, muntu wese aho wamuteretse Mana yo mwijuru, ubaha ubwenge Yesu bwo kurongora intama zo mu gihe c'iherezo. Ubaha ubwenge Mana yo mwijuru, uzobukoze nyakubahwa Imana. Urakoze kuvyumvise kandi kubikoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen.